ico kibazo abaza ati none mbega iyo ngingo leta yakiriye gute. Nagira ikintu ratubabwire atakuriringanya, ijya ngingo nta kintu kinini izoza gufasha. Muti gute? Nta kintu kinini izoza gufasha kubera ikiringo cyari cyateye impari cyo kuva mu 2015 gishira umwaka wa 2020 caraheze. N'uwico kiringo cega Imana yakoze ibyaye nakiriho. Ucamva rero ni kimwe bita mu Gifaransa sans objet. Ikiburanirwa ntikikiriho. Iyo ikintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko n'ubwo rubanza ari mpfa gusa. Icya kabiri mwabajije muti none babandi bahagarikwa bizoca bigenda gute? Nimuzoca mubatezurira. Nagira ndabiyubutse bajya abantu bagombye guhirika ubutegetsi bw'ikiringo kikiriho. Cyari kiringo cyo kuva mu 2010 gishimwa ko 2015. Amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera gahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye. Bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwari bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho. Nashaka nimusubire kubivangatiranya ngo mujuragize abene igihugu bari baratwumviriza. Bajya bagombye guhirika ubutegetsi kiringo bagomba guhirika cyari kikiriho kubw'amategeko. Nibaza ko ivyo bintu bitomoye murekere gutungane bukore usohoze igikorwa buriko kandi kukigejeje ku rugero rushimishije. N'abaciriyemo ariko hari abafunze kubera bashatse gutembagaza ubutegetsi, ariko kandi hariho n'abafunze kuko bafatiwe mu myerekano biyamiriza kijya kiriye ko byagaragaye ko kitari bikurikije amategeko. Abantu ntibashobora kurekura. Ngira ngo twokwirwa turaja kukabaje nde ijya myerekano yamwe amagrenade nuko ko ari umugumuko. Imigumuko irahanwa n'amategeko. Mweje kumumva ni Prosper Ntagwamiye, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo. Hari mu kiganiro ku Barundi n'amenyesha makuru. Mweje kumva inyishu atanze ku kibazo cyari cyabajijwe ko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kitari kisunze amategeko nk'uko urubanza rwashinzwe muri sentare yo muri aka karere iheruka gushiriza ko icyo kiringo kitari gikurikije amategeko. Rero twavuye tubaza bamwe mu bize amategeko kugira ngo nabo bagire icyo babivuze ko. Tacien SIBOMANA ni umwe muri bo, hari icyo yabishikirije ko reka tumwumvirize. Nk'uko bivuze urwo rubanza twararubonye kandi nk'umunyamategeko ikambere no gukurikiranira hafi ibibazo by'u Burundi nabyakiriye neza naho urubanza rwatevye mugabo kizima rwatevye rugacika kandi rugacika kurya rwacitse. Muri make rero nabyakiriye neza. Bisanzwe urubanza rwaciwe acasigara gukurikizwa. Ubu rero niyo ntambwe tugezeko kugira naho urubanza rukurikizwe. Hariho sentare iba yararuciye niyo isaba ikurikizwa ryabo, iyo nayo ikabisabwa n'abari baritwaye. Abitwaye nibaza ko bari ku kivi, natwe asumira nibaza ko mu minsi ya vuba bazo hari iyo sentare bayisaba ko yokurikiza urubanza yaciye. Abandi bakeneye ko urubanza rukurikizwa nk'uko bivuze, hari imigwi myinshi. Hari Abarundi bose tutiriwe turaja muri soko niruzi bakeneye kumenya bati mbere none ko iyo sentare yerekanye ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Perezida Nkurunziza cyari gihonyanze ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi, amasezerano yarusha Abarundi bumvikanye, kikanahonyanga n'amategeko agenga ashiraho umuryango w'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko. None hagiye gukurikira iki mu mategeko? Mu bisanzwe iyo hari ikintu cyakozwe hakaba abitwara bavuga bati icyo kintu cyakozwe kidakurikije amategeko, hanyuma sentare ikabaha ukuri ikayerekana ko koko icyo kintu kitari gikurikije amategeko, haca haba ibintu bibiri. Ubwa mbere icyo kintu kirafutwa. Abarundi rero barakeneye kumenya ati none
manda ya gatatu ifutwe tugeze ku ya kane noca ndabishura ndi ico kibazo niki gikenewe uko tugeze kuri manda ya kane mugane wawe hagaca haba rero ikindi kibazo ca kabiri gihambaye bati ntihafutwa ico kintu cari cakozwe bidakurikije amategeko gusa n'ivyo catumye bica bifutwa canke bigahagarikwa aha rero niho abarundi dukenereye koko ikurikizwa y'urwo rubanza kubera iki bavuze uti hari abapfunzwe hari abapfuye hari abahunze n'imice myinshi ubwa mbere hoho abapfunzwe bategerezwa bahogwa ikiringo ca gatatu bategerezwa kurekurwa mbere n'indishi y'akababaro ku byabashikiye bakayironka abahunze abo nyene bari mu mice myinshi hariho abahunze bashobora kugaruka mu gihe bamenye ko ivyatumye bahunga kuvuga amahoro n'umutekano wabo n'uw'igihugu vyubahirijwe hakaba n'abandi bahunze leta yarondeje yakurikije imitahe yo kuronderwa n'ubutungane imbere n'imitahe mpuzamakungu ikaja kuri bamwe bamwe iyo mitahe rero yategerezwa gufutwa ayo n'amategeko sisi vy'iwanje hakaba rero n'abandi bapfuye bene bo bakeneye kumenya ingene biza kugenda niko kuriha umuntu biragoye mugabo indishi y'akababaro yubura naho leta yosaba imbabazi iti dufise uburyo buke abarundi boja hamwe bagatora intumbero biravugwa ko n'urufaranga rumwe rushobora kuba indishi kandi uwabuze akaba asubijwe agateka akabona ko leta isabye imbabazi ko vyashitse hari abandi bariko baranyagwa ibintu vyabo ngo bakurikiranwa ku vyabaye 2015 ivyo vyategerezwa guhagarara ivyononekaye bigasubizwa kuko birafise agaciro kavyo hari rero umuce wa gatatu w'ibintu turindiriye uhambaye n'ivyakozwe biciye mu mategeko biciye mu matora bikurikije ivyari vyavuye mu kiringo ca gatatu ca Petero aho novuga ibwirizwa shingiro cyo mu 2018 novuga n'amatora yakurikiye kuko yakurikije ibwirizwa shingiro byateguwe n'abari ku butegetsi batubahirije amategeko bidaciye mu mategeko iyo bwirizwa shingiro ricariza rihonyanga rifuta mbere mu ngingo zayo zikomakomeye amasezerano yarusha none wumva ivyo bintu vyakozwe n'abategetsi batari bemewe bari bihagiye ubutegetsi dukurikije amategeko niko tubivuga none wumva ivyo bintu twosha tubereka gutya cane ko ayo mategeko arimo n'agahaze ko futa amasezerano yarusha yari yatumye abarundi batangura kugira umwizero w'ibigiye gukurikira ivyo nivyo bihambaye twibaza ko aho rero kugira bikorwa mu bisanzwe vyari gukorwa na leta mu kirundi bavuga ati ntawe imena amaso igikenewe rero nuko ivyo umukuru w'igihugu na leta bashobora gukora amaguru mashobora gukora aho novuga nko kurekura abapfunzwe novuga nko gufuta imitahe yo kurondera abantu bamwe bahunze novuga ikibazo c'abahunguka novuga ibintu biriko biranyagwa canke vyanyazwe abantu bagirizwa ngo bakoze ikintu kiriya mu mwaka wa 2015 bihuye n'ikiringo ca gatatu kidakurikije itegeko na rimwe byaba iry'igihugu byaba n'iry'akarere hanyuma ibibazo bihambaye n'ivyo vy'amategeko ibibazo vya politiki aca hagaruka vya biganiro tukicara hamwe abarundi abari mu migambwe n'abatari mu migambwe abari muri leta n'abatari muri leta tukabona tubega ko twari twasemereye abarundi n'amakungu batiri ikiringo n'ikiringo kitakurikije amategeko bagakoresha ububasha bwabo sentare yategereza kubahiriza ibwirizwa shingiro akaba ari irihonyanga mu kwemeza ko ico kiringo gikurikije amategeko atari vyo
ubu tukagira imana iyo sentare y'akarere ikaba yerekanye amategeko, yerekanye ukuri aho kuri. Nibaza ko amanyama yoba make kugira ngo twicare hamwe turabe ingene dusubiza ibintu mu buryo, na cane cane ko 2025 himirije ntidusubire mu matora akwirikiza amakosa, akwirikiza amategeko mabi yatowe n'abapfuye mu kiringo ca gatatu kitari cubahirije amategeko. Kuvugira leta nibaza ko atakundi yari kuvuga, kuko ngira nabo nyene ntibariga inkurikizi z'urwo rubanza ngo barabe neza ijambo boshikiriza abarundi n'akarere. Icya mbere novuga niki nuko ega ntibigeze bitwarira Petero Nkurunziza, ico coca kimenya bitwaye bavuga bati ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cari gihonyanze amategeko, baca barenza ko bati urubanza ingingo ya sentare yubahiriza ubwiza shingiro yavuze ko ico kiringo ca Petero Nkurunziza ca gatatu cari gicisha mu bwiza shingiro by'u Burundi. Bitwaye bavuga bati iyo ngingo siyo kuko yarenze ubwiza shingiro, irenga ibwirizwa ryarusha. Batubonaho turabajije sentare y'akarere, iyo ngingo ya sentare yarijeje kubahiriza ubwiza shingiro ya Repubulika y'u Burundi ntiyarenze ayo mategeko y'igihugu gusa, iyo ngingo yayo ihonyanga n'amategeko agenga umuryango w'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Niho rero urubanza baciye bagwiga bagasanga koko bati ivyo mwavuze nivyo, dusanze ya ngingo ya sentare yubahiriza ubwiza shingiro ya Repubulika y'u Burundi yahonyanze yaciye aca kubiri n'ibwiza shingiro rya leta rya Repubulika y'u Burundi n'amasezerano yarusha. Dusanze noneho rica na kubiri na masezerano agenga uwo muryango mu ngingo zawo baranazivuga, ya gatanu, iya gatandatu, iy'indwi n'iy'umunani. Uwo muvugizi rero avuga ngo ko umukuru w'igihugu yari yashitsweho hahonyanze amategeko yapfuye ngo gaca kaba kamitswe n'ingoma no kubera atize amategeko. Navuze ico kiringo ko Petero Nkurunziza yapfuye kandi caranarenganye, ntavuga ngo tugarutse mu kiringo ca kabiri canke ca gatatu. Mugabo tuvuga tuti mbega inkurikizi mbi z'ico kiringo cari gihonyanze ayo mategeko yose y'igihugu n'ayo muri aka karere tuzikemura gute?